Ingwara ya malariya irahitana abantu batari bake biturutse ku kutamenya. Bamwe bahitamwo kwigurira imiti batandikiwe na muganga, abandi bakikeka ko bahawe ishano. Bisigurwa na muganga Boaz Nibitanga, yongera ahimiriza ubugizi ibimenyetso vya malariya ko yo kwipimisha hakiri kare. Hariho abantu bagendana ingwara ya malariya kandi igihe imisi itari mike ntibamenye ko bagendana malariya kubw'impamvu zo kutamenya. Icambere hari abantu bamaze kugira novuga ko bamaze kumenyera yuko iyagwaye aja kwigurira imiti muri farmasi, kuko ibimenyetso vya malariya ni ibimenyetso biza bitandukanye kandi bisa n'izindi ngwara. Rero mu gihe umuntu kumva ariko yumva umutwe umeneka cyangwa kumva umengo arafise intege nke mu mubiri, usanga yihutira kuri farmasi ngo mpa utunini tw'umutwe cyangwa numva umushushe, mpa utunini twamfasha ku bushuhe cyangwa ndadahwa, mpa utunini dufasha kudahwa. Kombe agendana malariya. Malariya ni ingwara mbi kandi yica. Rero abenshi bamaze kumenyera, bamaze kugira akamenyero kabi, bagasanga mbere iyo malariya kwibagendamwo bakihutira kwiyumvira ngo nishano. Nivyo bintu muri no misi novuga ko byaraje kuvugwa mu bantu ngo ishano mu gihe agendana malariya. Ivyo tubivuze kuko hari benshi usanga bajuragirika hirya no hino ngo bagiye kwivuza ishano, mu gihe bashitse kwa muganga tugagira ibipimo tugasanga kumbe agwaye malariya, yatanguriye ku miti atacu yo mufasha. Nivyo kwa muganga n'ishano riravugwa bivanye n'ishano ryari ryo umuntu aba yafashe, mugabo nakamenyero kabi mbere benshi bakashwa no kuhatakariza ubuzima bitewe n'ingwara ya malariya, bakaba bafashe imiti ifufahaza kumura kiyumvira ngo naka gripe kagomba kaze, agafata imiti ya gripe, mu gihe yogiye kwa muganga bagapima hama agashusha kuvugwa ko malariya ni ingwara ivugwa kandi igakira. Mumenya ko nubwo hari umugambi w'igihugu wo kurwanya ingwara ya malariya, mu mwaka wa 2022 abantu bagera ku 2374 ari bo bahitanwe n'ingwara ya malariya mu Burundi.